je ndemera ikosa kandi ndanka gutsitaza abantu ndonkereho umwanya wo gusaba ikigongwe abantu natsitaje batahuye nabi ngo je ndiko ndagwanya Chris NDIKUMANA ariko wabisiguwe ego reka sure ndabasaba ikigongwe ko hari abantu bandunkiye iminota 5 6 yuko misigurira jewe ndumenyesha makuru narabigiriye formation ndumwana muto cy'imyaka 15 kuri Bonesha FM nk'umufa journaliste simpengama ndiko ndavuga ikintu ndaraba kote negative na kote positive hamanga kikubwira sinavuze ngo iki kandi rero n'ukuri ni nkuko nje kubivuga nije natangiye kubikubwira yari kabandanye usigura gusa reka ndamwandikira message basi wenda musabe ikigongo muri Kristo harimo umunezero nta munezero nta gisiri mu gihe hari gisumba ko buri mu Mana nta munezero hari gusumba ukijijwe usenga nagomba ndabumvishe yuko umunezero mubona. Hi my people, hi Mr. Vibe. Hi. Urakomeze neza my friend. Nabambariye mpavanda bahabura. Kadababwira ikintu kibwira amahoro. Rodrite kapo ibintu birakomeye. Ko iri mu bikorwa. Yego vraiment, je ndahomeze bien weekend iraheze. Iyi weekend komanda. Iyo hatari kuba dimasha kanu kanduhura. Nari boafe. Yego vraiment. Nari boafe. Ukazibona je kukazi tubanze turamutsa. Turamukije akunzi wa Yagate. Dufite amakuru menshi kubyo ko no kuramutsa tushitse vraiment tuvuga amakuru. Turamukije akunzi wa Yagate kurameze neza ni dada Darlikande hamwe na Mr. Va. Behind the camera hari Kagaga OG. Turi kwa mbere ni wa musi mwiza cyane umunsi dukunda. Aswara rusho dakunda lenze muga je ndayikunda. Why? Lendi ni umunsi mbona jewe ingene ndwi yanje panze kandi je sinkunda ibintu bidapanze rero lendi geze mba ndisurutse kwa gatatu nzorubuka canke nzokora urazi dada ntarakumenya narakubara ati dada turafitane ikiganiro ku wa kane kandi waranshavuzaga hazaho ngo njene ngo narapanze indwi yose kandi mu bitahura mukorana arapanga indwi yose birabaho ariko vraiment waranyigishije ikintu je district hano banzi baranzi je ni nkuko udashobora kundondera dimanche n'umunsi wa fa ivyo birazwe societe tondi turi kuwa mbere wa munsi wa hamwe tubabwira tugenzura ivyabaye muri weekend ababimenye namwe mukadushira mu commentaire abatabibonye namwe mukaza mukavuga muti bicikira navyo twabonye donc kwa kundi nyene no musi tuvuga kubiga Mr. Vibe tumanze twinjiye muri Source of Culture mama we yari Source of Culture vraiment abastari barakorana ingoma zirakorana man urazi yuko no muri video zarabwe cyane zijya ngoma ni gambere twari tubonye ingoma ijana Source of Culture ni festival yateguwe n'inguvu nyinshi cyane kandi bikenewe ubuke ko ari festival yamaze ukwezi kose ko yahereye kuri tuduge ariyo yabaye voyage yabaye influencer ruguru kugira ngo tubatware ku isoko bamenye imico yabahiva bamenye uko bitangura hari aba influencer barenga 200 bajisya bastambo yubande batandukanye barabonye ama video nga kuri Yagateke twarerekanye dise yuko navuga ati kumbe ko mbara ubudete bwo gunda bagambara kubera abatira abagabo je sinzosubira sindarongogwa nivyo yaratwara kuberwa gusa mugabo kubera Linux Music Company biciye muri Source of Culture barashobora kumenya ibi ijya kubera iki bikorwa bikubera iki bidakogwa bimaze gutangura turabaraduga baramenya imico itandukanye baragenda bakwiye kurinda ikiyaga Tanganyika zose baramenya bijanye n'agasumo ka Mwaro bumwe wese aramenya arakura mu bijanye n'imico n'akaranga haca habaro n'iminsi nenga mu gisagara ca bitatu nga mu gisagara ca Bujumbura aho habaye ihayanishagurishwa harabaro nabijya birori nyene wakiyurabona urumva hari vibe urane ko baririmbye nyene bumva banezerewe cari kirori vraiment novuga sino kubariha gusa aho bari bishimira kwerekana akarange ry'igihugu cyacu yego nizere yuko mbere ni edition ya mbere nizere ko bizobandana bitegezwa kubandanya by the way abantu baravyitabiriye turabashimiye iki naco noshima muri no event urabona yuko mwaragerageje muramenyesha abantu yuko mubaha ama stand kandi murashira no kubiciro murerekana n'ibiciro abandi bantu usanga ahubwo umuntu araza kubisabira ariko mwebwe mwarabatumiriye twe twarabatumiriye turabarondera naho hari abantu batabitahura burya umuntu yaciye umugani ngo hiri mushashutera amabavu ntiyabeshe hari umuntu wabibwasha avuga ati ibintu ari ryambere oya akakwankira neza juste ko ari ryambere ariko mugabo dushimira abo muri Linux Music Company ko abataciye babihe berega umuntu yacacika intege ubonye ati none yarasa ari ryambere ko reki basi babimenyereye ariko bari huzuye
baragumirije ko abantu baraje bikuba kiragenda neza. Antuka vraiment je nibaza nkuko muri Nox Music Company babivuga n'ukuri turashima Imana byagenze neza nyene. Ama performance y'abasatbi. Performance ya Sadbi mwarabonye ko batahuye imico n'akaranga muri sense yuko uravye nka Bernice Tobel yaje kuririmba kandi yari indirimbo ndangakaranga. Uravye nka Mokenzi yararirimbye baravanze ibintu byose intatana urumva intatana bari bahari intore zo mu Kirundo ryari rya mbere bari Bujumbura barabatambira hariya gusa bajya nibo ntore original pana bajya bavanga zikari intore original. Urana ko nimuzo bambara ino sizo bambara ino bambara amatisi yingwe mukajya ari bambaye insato original ego abandi bambara amantuze yingwe. Rero urumva biraryoshe cyane kubona ko hariho umuntu ashobora kuvuga ati reka tugarukira imico uwo babaza usa uko bari bavyiteza atariko vyagenze bivaye n'ivyo bindi kuko icari ikintu kinini mugabo rero biracagoye ku bintu bijanye na logistique n'ibintu vyo mu Burundi kuko nk'ubu bavuga bati reka tumanukana abatamba sebeya tumanukana abatamba gasimbo tumanukana intambo zose uzizana mugani vyari vyoroshe kumanukana bashika ijana bangahe. Okay gusa ntitwogenda tutavuze ibintu tutashimye vraiment byose tubigira umwanya mwavuze se wo mwagiye muratangurira ko je sais pas kuma mugomba abantu byavuye ku kida hanini vyavuye ku munsi mukuru w'amakomine waciyuza murabona ko twari ko dukorera muri komine ya Mukaza nta kuntu na kumwe bari kutubwira ati bijya rero tugomba kugira umunsi mukuru hamwe namwe cyo tuvuga ati toya twara hariya byo bavuye bibwira umuntu rero kubera ko dusanzwe mu mico n'akaranga kuva na kera narinda arundi barasangira ujyaje umunsi mukuru w'amakomine nico uvuga n'ugusabikanya n'ugusabikanya abafise bagaha abadafise kandi abanye ko ariko vyagenze baratanze barasabikanya n'abadafise baratangura kwanza kwegeranya n'uburyo reka dushimire Alvera vraiment kandi yitanze gratuitement Alvera yarabikoze neza. Alvera yarahari dushimire Kigingi yarahari kandi ujya musi yarafise nakandi kazi bwo yavuze ati ntako nja gukora ntitabiri ikorwa cyo gufasha kandi so gutinya barongo oya n'umutima wo gufasha mu gihugu cyacu demokrasi urashobora kwanga bavuga ati ndafise ibindi ubwo yavuze ati n'umutima ni nkujya ko yase yandi ma event makuru rya musi mwakavuga ati je irakenewe twaramubonye aje yaberewe imikotisime rubu bavuga ko sime avuga ikotisime nukuri umutima mwerekanya Alvera na Kigingi baheza gire kandi bandanye bagira neza. By the way ntitwokwibagira abamenyesha makuru abo rero nibonagira mvuga ati muri mno misi muri kukazi vraiment muri kukazi ndikuye dada bijya ibintu twarakoze sana ariko kandi ndashimya Linox yarahaye iteka abamenyesha makuru ntivyabaye nka vyandi byo muri motwenzi baraduhaye amabaje baratwereka ikibanza ya it's nice narabishimye rero mbona no muri leta adufashe neza na wigeza kubuza gufata amasanamu cyangwa ushaka yari bisa neza urongoye komine Mukaza waramubaza ikibazo uri yareze kandi akakwishura uyu mumama yubahwe umama arongoye komine Mukaza yubahwe warabonye ngana akanyugutsa ku musozi w'amakomine kandi ribi bana kubita muziki batafata n'igisirimba kubise Alvera ubahwe mama ubana yewe ubahwe no umunyamateka ndakora ari aka video bariko bararaba ariko aratamba bajya mama baje mama ni mama ukuryoherwa muri za muzi ziwezera biraryoshe kubona ingene intwaro abari mu ntwaro y'ubu bari gukina n'abanyagihugu bameze uko n'abenegihugu si bya bindi ngo chef ararenganye twinyegeze sibyo nje ibintu birangyohera sinzi ko nawe ubibona nko ndabibona kare ubonye monstantero mubonye kare waramubona ko wasaba umubona ni nyuma y'imyaka 5 kurazona kuvugisha kandi ubumenye mbere komine niho zagutse ariko kari bishima ari nantoye akamunsi hewe reka tubanda ni festival y'amazi Mr. twabonye bari byatanzwe nko twariko turabivuga kandi reka dushimire twarabonye Simbizi Wasemavumba yarabirimwo yarijoke imico n'akaranga twarabonye mo Dingi Rugamba asanzwe akora no muri Amical de Musiciens ari mu bantu bakorayo reka tubashimire cyane kwere ko baritanze kuko harimo n'umutima dushimira Linox Music Company yabize n'abandi batandukanye nka Gihugo muri Linox ujya gumaza kubabaza ati mumeze neza ntaco mubuze yitwa Innocent ubwa mita Gihugu hariho Gilan Logistique kandi iyo byose bora vyamenye umutwe nigira hariho urajya kuntu hasa neza hari hatesa hari hubatse ni Nelly afise nyenyeri service of service atandukanye Nelly nat oyaha wonende
Neri afise oya ndakonjwa ni oya se shavuye nce ngo ninde ko bya nta dekora agira tubanda isiniya nto bavuga ko ari byaragira dekora byari ukuri murabona ko bipanze desha byari bipanze dushimire na dada wowe reka ndakuvuga ko oya reka tubandanye nta muntu yitara bajo mbega dada ijyangeso yo kuja mu bintu byose uri mu giteramo bigenda gute ibintu byose gute muri sono usanga uri yuko urabaza no muri live nabonye ntuzesatu baho yarari wari impande yiwe sinzi ko ari kuramufasha backup byagenze gute urabona ufite wisanga uri kure we ntagiye na kimwe usanga uhagaze uri kurakora evenement cyane cyane muri communication ubu facilita communication hagati bariko barakora evenement bose ndategeza ngo impande yasazwe numve yuko bijya ariko arabwira abo muri sound bariko baravyumva aho hari muri check sound kugira numve ko communication igenda neza hagati yabo hama osi ku munsi ndafasha muri backstaging management ndategeza kuraba bari kuri stage ibyo bakeneye barabifise namba bakeneye amazi namba ingoma zikeneye kuba birahari namba micro zikeneye kuba ngaha birahari kuko ntuja gukomunika ibintu utabonye nk'ubu je sinari kugenda kuvuga ikibazo kiri kuri stage nahashitse ngo ndakibona sinari kuvuga ikibazo kiri ku bakameraman hababajije ingene bameze nuko bambona ndi hajya mugana abandi ko ndavugana ni sawa unguwe neza hari ico ubuze hari ico ukeneye urumva ni nakazi ka communication nyene mbandimo urati ko ari abantu babinukira arano bambwira ngo nubuyi wayi ngo ugomba kuboneka ubukwiye ngo kwicara ndagomba ndabwira ko namba ari ikintu ca mbere kinduhisha jewe nikijya kora nkaneye kuboneka biroroshe ababizi muri mukaza mirwa murambona ngaha muri mukaza barambwiye mumwe umwanya muto abatabizi jewe mukanuka mbere muri entertainment narawe mu MC kirekire ari nano banze kuri MC data batanze mu bindi bintu narakubona so ikindi twavuga cabaye muri iyi ni Pamoja Festival. Yo festival ya bene data. Barabonye ngene jardin public yaswe kuba nto warabibonye. Yewe. Hari vibe yera. Erega umuntu yaje ngo iki kirori cyawe ngako mutatubwiye ni cabandi. Ashobambwiye ati sikirori nivuga butumwa ngo navuga butumwa ngo nkiri. Umva ariyo baba jone bitahuye bambara pocket acasanga kuri stage turi muri za twatamba dance zose abengo dore kaka hari n'indirimbo baririmbye ivuga ngo barababeshe kirori gihera muri Yesu barababeshe ikirori ntabwo sirimo busumba gutambira muri Kristo man ariko bagumye bigaruka ko data ibi bintu ariko naho bavuga ngo barakijijwe hari inyambaro nawe uvuga ataba abantu iyo nyambaro muri ko baravuga niya none tugiye muri Inox abatambira satu burabona ukuntu bari bambaye tugiye muri Pamoja Festival abo muri MTS urabona ko bari bambaye none bajya abantu dufashe bakazimya music kuyumviriza ukaraba abantu batamba gusa ubwo yo wahava utandukanye ariko batambira Imana na Satani urabizi yuko umuziki wahereye mu ijoro Peka nimwe mwatwivye oya le premier chanteur ni umumarayika rero mwebwe kwisi mwaraje mushaka kutwi umunezero w'ijuru nawo tubaha mwerumva mwace mushaka kuvyiyitirira vyose ngo kagaga ndagukunda dogo Mr Vibe oya yubaho reka ndaguhe example jewe na wewe turatanguye iki kiganiro tuko turakora caba event okay hace haza uwundi muntu akoze ikiganiro nyene mugabo akavuga ibintu bibi gusa atavuga vyiza wewe wacu biheba ngo nuko waje wundi muntu ubwo mukora iganiro ca yes ni nk'umuziki no gutamba mwijuru numva ngo dupfuye tukashika mwijuru tukagira iyo bako ngo nugutamba n'umuziki veni katare Sylvain tuvuga ngo uwera uhoraho Imana tuzoguma duhimbaza none guhimbaza no kugira iki cyo vyumutse guhimbaza no kugira iki rode Dada nawe urancanga kandi no kwa Chris NDIKUMANA warancanga Chita kugira ibintu vabwenge guhimbaza no kugira iki ariko melody irimo vraiment c'est ça la musique ariko babe bagira bashishamo vraiment bacishe mwiki haraba indirimbo mpimbaza Mana ariko n'umuntu yakuriye muri Pentecote ijya muziki ntimwe ariko yara muri Pentecote basigaye nawe nyine basigaye bakubye amapiano so ariko mu bisanzwe naho narimbuza ko nabo nyine urabona yuko stage yari ipanze neza tumenyereye abantu bakorera muri gospel mengo ibintu babifata nk'ibisanzwe ariko byari bisa neza by the way ikindi naco eko byaramaze umwanya n'uwaba yashitse yacerewe yaragize vibe
Pamoja Festival ni 11e edition. Bisigura ngo barakoze edition 10. Nuba abantu nibarayirambirwa, nuba abantu nibarayiruha kandi jewe maze kugenda mu edition 9 yose. Natangiye kujamo kuva kuri edition ya kabiri. Amaze gusiba edition 2 gusa. Urumva ni wa mwanya ubona ko muri Kristo harimo umunezero. Ata judgment ngo wambaye gute. Erega ari ikintu kimwe cagiye kutwica. Niko tuhava tuhateba. Vyagiye gupfa igihe tutangiye kugira idini apana kwemera. Aba naba bategerezwa kumeruku, aba naba bategerezwa kumeruku, ugasanga ari identity turiko turatanga mugabo nta munezero nta gisiri mu gihe ari gisumba ko buri mu mana, nta munezero hari gusumba ukijijwe usenga. So nta ndirimbo nimwe yagiye avugijwe yisi. Havuga indirimbo mpimbaza mana gusa zo tuta gospel kandi zo baririmbyi b'abarundi kandi zitanga message yumvikana. None mu ndirimbo indirimbo ivuga ngo arandekesha Yesu arandekesha. Mbega kubera iki mutumva yuko abariko bararirimba arabagenzi mushaka baririmbe nka Chancho wa Misre nk'abantu ba kera kandi ari indirimbo zigezweho. Yesu yumva indimi zose. Bana kandi yumva majesté yose. Naho uhora Yesu. Guhimbaza hanini hapari yugira muziki n'umutima w'umuntu. Ico nta nico twoteba ko. Urumva festival ya Pamoja Festival yari itunganijwe neza, reka dushimire Pastor Jeff. Yavuze ati reka iyi vibe yindi ndayizane anuwo kuri Eglise ya CLM nibo bategura Pamoja Festival, ariko nibavuga ngo ni ya Eglise ya CLM umuntu wese yumva yifuza kwa muri ico kibanza arahari. Akarorero kamurabona sakarorero muga buri mwaka barahamagara ati wa muntu ubona uyu munezero uri muri Kristo uwushaka ingo wakire Kristo, kandi buri mwaka baragenda nta mwaka Pastor Pastor Evra ejo yaregije aravuga ati nagomba ndabumvisha yuko ubu munezero mubona hari wapfuye kugira twe tuwugire, naho ni Kristo yaravuye mu ijuru yabavise kugira ngo twe tuwugire. Ukabona umujone yajaborewe yaje kurashaka ikirori mwaka vaje avuze ati mwami Yesu mbabarira sinarinda kuzimugada kumwe. So ni festival novuga ko ibiteguye neza, branding ibintu byose nukuri byari bimeze neza na mood yari imeze neza, abantu baratambira hamwe nukuri byari biryoshe. It's nice. Byari bitesa kweri. Tumve kandi ikindi kintu cabaye muri weekend. Chris NDIKUMANA sha watsinze ndakurahi. Akamo wateye. Koma mashi. Urazi uko wese nkashika ntamba. Wanyigishije gutamba. Yuko muri pantalo wanarukiye gutamba. Burya warukiye gushika muhira umugore agacuza ati arashize nyenzo. Ubizi ko tubigira. Ko uvuze ko ari uje gutamba? Sheri wanje. Ano kubarabaja usanga twaba dusanga uri madame. Rodrite ubaho. Ubahwe. Rega ivyawe none nawe batayifise uvyemera ko ayifise nese ivyawe. So Chris NDIKUMANA turamushimiye yarumvisa ubutumire bwawe. Byaranjoheye hama kuri ico ca Chris NDIKUMANA uvuze ndonkera umwanya je ndemera ikosa kandi ndanka gutsitaza abantu. Ndonkereho umwanya wo gusaba ikigongwe abantu natsitaje batahuye nabi ngo je ndiko ndagwanya Chris NDIKUMANA. Ariko wabisiguwe. Ego reka sure ndabasaba ikigongwe ko hari abantu bandunkiye iminota 5 6 yuko misigurira. Jewe ndumenyesha makuru narabigiriye formation ndumwana muto cy'imyaka 15 kuri Bonesha FM nk'umufa journaliste. Simpenga mandiko ndavuga ikintu ndaraba kote negative na kote positive hamanga kikubwira. Sinavuze ngo iki kandi rero nukuri ni nkuko nje kubivuga nije ratangiye kubikubwira. Ico gikorwa je ndacumvise vyarashimishije cyane kumva yaravuze ati abapfuye bose ndabahambisha abagwaye ndabavuza. Uwo mutima warankoze ko Imana iguhezagire ikongerereza amavuta. Ariko ubudada byoguha guhimiriza abantu bavuga ko ari umukozi w'Imana atari uko. Nta muntu ashobora guhimiriza, shobora kubahimiriza. Uvuze ngo umimiriza abantu bavuge. Ariko ico kiri mu bintu wofatira ko yuko ari umukozi w'Imana w'ukuri. Urata Jesse nigeze mvuga ko atarawo. Urabona ko kumbe ni Rodrigue yabivuze. Oya. Mr. Vibe niwe wabivuze. Oya mvirize. Jewe namwe nigeze mvuga ko atari umukozi w'Imana. Reka ndakwibutse rega wewe. Reka subiramo ivyo navuze. Ndavyibuka neza. Navuze nti ibanga riri hagati y'umuhamagaro wiwe ni warizi. Ari ukuri atarawukuri. Ivyo ni wabizi jewe ntavyonze. Sagacenga ko je sinomushingira intahe kirazira gushingira intahe umuntu utazi. Sindafata umwanya nembe. Ariko bazobamenyera ku vyo mwama. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Kandi kujya hari ivyamwa bihari. Je nivyo nako ndavuga. Wowe bwa mbere wangwanije kuri kajya kantu nazanye. Ngumviriza ngo yasabye umwanya ngo yasiguye ukuntu vyagenze ngo nk'urengana ngo nk'uwiruka. Ako nakantu honyene
we no gufatira ku nyine none nako ko atariko ayari kabandanye sigura gusa wisi reka ndamwandikire message basubiye ndamusaba ikigongo niyo ngorane y'abarundi nimuze gutahura ivyo muri yashatse kuvuga so warakoze cyane urazi nyene wandobeye mu kiganiro ngo je ngo fisi shavu ngo fisa aho mpenga reka nuburira garuza oya ivyo vya Chris NDIKUMANA tuce tubizi Chirapu oya hareka Chirapu Dada je ndafise umugore angirira kunkorera barafikarama yabona ariko basha bon Ebere bazikurikira ni ebere nyinshi cyane arisugira duhereze ko tubatumira kugira ngo mushobore kuzitaba yes hariho final ya Tamba Big aho umutamvyi wa mbere atwara miliyoni 10 ndimwo nkumu ziramvuye umwe zibiri zitatu ugiye no muri banki bakaguha gafunze n'umugozi ngabona nkuko imiliyoni zinga 10 hasigaye imigwi 5 kandi niryo higanwa tariko riravugwa ko amakomantere mabi yiki gasha hari ibintu bitonze uyibonye nuvuga ati jana no bari bavuze ngo dada ngo yagiye gute ngo hajya muri demi finale bacabara badanse nakubise abantu bose bati kumbe ni kudatamba rero ndabatumira muri finale muzarabanza kugira kuri danse za yose kikike so demi finale zoba twongere tubatumire no muri event no evenement ya Visit Burundi izo bitari ku 8 tariki 9 bari muri promotion bantu b'Imana itikera amafaranga uri mu membre de 150,000 yumvire 150 ni gikorwa kizoba mu bijya ngo surugendo gusara na kumenya no kuntu mfunga ego ahajya harimo kugenda ahurara no gufungura urumva ajya amazi babaha muri bisi birimo byose nikirori tuzogirira kwitanganyika kuwa Mungu mu Rumonge kwazoca Bururi cyo turara mu Rumonge tuvyuke tugenda kugikirori kwitanganyika wowe urazi ibyo bita kayaki n'ubwato bw'ikizungu bagenda baragira gutyo jeski urayizi jeski ni kimoto gendera mu mazi bigadora tuna mu clip nivyo byose bizoba bihari kwa Mungu muri Visit Burundi nakutagira mu promoting ko nabajije bar iri impande y'ikiyaga ntavuze uri umwe kugira ugire kuri jana dolari jana yego nayo nyene mugamba muzobira nkora amaje muri Visit Burundi naco muzobura na Visit Burundi ko bagomba gupromotinga tourisme y'igihugu cyacu kuzana sheri byogenda gute ugomba kuzana sheri kubera wewe tugukunda kandi tukwemera uzo muri 300 wewe uri umumenyesha makuru uce muzanana tuwasa kuri desase ariko uzozana desa yandi je nzoyagutangira ntuzo musike cyo ndabandikisha yego Dada aranyemereye sheri kujana ni muja kwibarira ku mazi muja kuryoherwa yewe nanye nzomwemera ko ndamusaba nirine domyere ndabahere ndomyere je basifina akarinde domyere ko mu Rumonge we uzozana ngahe amajana ya gusa urumva ugacuga icyuma bisanzwe couple ni 650 kandi umva ko nayo atari menshi amajana 150 muri abantu babiri bakabaho muryama ivyo mufungura bakabatwara n'umuduga mukaryoherwa nukuri nimwe muzo bamwibani yego vema nimwe muzo bamwibaniye ni tariki 8 tariki 9 muri Visit Burundi Tembera Burundi edition super 2 edition yindwi kugira ngo mushobore kuryoherwa turangize nta kintu numva nomvuga nta kindi kwere yego vema ariko baze bagumane na yagateke kuko ivyo bintu byose twavuze yagateke izobihari yes yagateke TV yaje kubinyisha ukubwanyu jewe na Mr Vibe na Kagao je nabandi batandukanye tubabaha tuzoguma tubaha va kandi tunababwire ngo imbere yuko turangiza mugire subscribe hari ibintu bishasha tubazaniye hajya hano we warahabonye ingene hariko harasi hajya hano nyene zaturicara muri studio ngene hariko hara utari subscribe ngaha utari ni studio biro ni studio ko natwe ni TV utari subscribe ngaha biro yiki yo kuza turakorera amafoto meza utari subscribe kuri yagateke TV utonde ku kengeri ntuzobona umunsi tuzokugurira iyo biro ikiganiro nabona tutamwe abantu bose bagize subscription tukabatamo twereka ntidufite ugasanga umunsi wo kwinjira turabahamagaye turasangiye yeraka umuntu yagize subscription cyangwa twisangitse baenda bakebura so make sure you do subscribe kuri yagateke TV kugira ngo umenye byinshi bigezweho kandi byiza uhabwa na jewe dada ali hamwe na Mr Vibe ugeretse ko na Kagaga nabana barangena bagiye tuvuze izina ryiwe wakoze kurabiganira gushanga Imana iguhezagire turagukunda cyane ciao bye bye